Yego, sokuru yarahakoreye na papa ni Samuel Johnson nawe yakoreye mu Burundi imyaka myinshi naho aramaze imyaka myinshi i Tanzania yaratangiye nani ngaha na mama wanje yavukiye mu Burundi urumva rero n'abavyeyi biwe bari abamissionnaire muri Congo no mu Burundi. Bisanga muri Amerika ubuzima bwarakoroheye warisanze nyine nk'umunyamerika? Byarangoye, nagiye muri kaminuza byarangoye. Naho ururimi nakuriye mvuga ururimi rwa Congereza na Giswahili na Kirundi buke buke kuko cyane cyane Congereza kuko ururimi ntivyangoye, imico nivyo vyangoye. Ndetse muri kaminuza byarangoye kweri kuko naho babona ko ndasa n'abazungu bahiyo mu mutima no mu mico natandukana n'Amerikani benshi. Kintu kimwe yatumye mbona nogaruka mu Burundi ikindi niko nabonye ibikogwa sokuru n'abavyeyi bashinze kandi nasanze birabandanya neza naho sokuru aramaze gupfa papa yaragiye umugore wanje namushima gose kweri kuko umuntu atekana afise ubwenge bwinshi ariko ego niwe Imana yateguye ku bwanje kweri. Ego umunsi wari umeze gute umunsi wo kubiganira ko numufasha? Ubwa mbere novuga twararongoye kare rero narongoye mfise imyaka 21 na mugore afise 21 kuko twaratanguze kaminuza tukiri bato. Rero nico gituma naco ni sawa kukorera Imana gutangura hakiri kare ni vyiza. Ibintu byo guteba bwuma 30 combien yo ndabona wapi ariko nimba Imana ikakwereka uwo niwe urongora hakiri kare nivyo vyiza. Hako umugore wanje ururimi rwaramugoye cyane jewe vyari vyopfuma kuko nari nzi Giswahili rero cyane nari naho nashitse hajya nasho gutanga kuvugana n'abantu hakiri kare mu Giswahili. Ikintu cangoye ni kumenya Kirundi na ubu biracangora rimwe na rimwe uyu ni sawa ariko mugore wanje mu ntango byaramugoye cyane kuko ikintu kigoye mu Kirundi ni kuvuga ibintu vyabaye past tense kahise byabaye kuko amaverbe mu Congereza biga verb birahinduka cyane ijambo mubona muri future mu present canke future itandukana cyane muri past mu kera mu ivyabaye rero nivyo vyangoye cyane kushobora kutanga inkuru y'ibintu vyabaye ejo. Ugishika ngaha anye ubuzima ngaha bwarose uhasanze gute uko wari wahibaza gute uyumvira kuzohasanga gute hama wasanze gute? Jewe sinagize ubwoba cyane, abagize ubwoba ni abagenzi banje Bujumbura nibo bagize ubwoba bavuze we kugenda kuba hiyo yo kunda mu kumoso turahazi ko ntara abarozi bizogenda gute ntangorane mu nsengere ku banyagihugu bamwe mu ntango igihe nagiye nka gutembera ku kayira kanaka nimba ndahure n'umuntu atariruka hiyo kandi naho no muhamagara wapi aragenda kenshi mu ntango byabaye nkuko nyene ariko bamaze kutangura kumenyera ubu ntibatinya ntangorane ariko nivyo mu ntango bavuga ngo umuzungu ararya abantu ibintu nk'ivyo. Watewe iteka na nyicubahiro umukuru w'igicacu ciza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Aho nyene wavyakiriye gute kwanza umvise ko mutamaza kuzahukura? Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri mwiriwe canke muramutse bivanye na mpereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sondagwe ikaze wowe wese uri kwadukurikirana uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Congo Iburaya ndetse mu guvya barabu ndavuga Oman Sinabi Saudite abari Dubai Canada America ndetse n'ahandi hose muge mwese ndabaha ikaze abari mu Swiss namwe ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi uzasanzwe kandi aho twagira amahirwe umutumire adasanzwe turi neza na neza mu ntara ya Buhumuza komine ni Gisuru aho twaje neza na neza kuraba umukozi w'Imana yitwa Johnson mwene Samuel Johnson muzukuru wa Carl Johnson. Ni umugabo n'ubumuvuga butumwa yavukiye mu Burundi bivuye kuri sogokuru wiwe yaje mu Burundi ari umumissionnaire aje kwigisha ijambo ry'Imana no gutanguza amashengero ya Emmanuel mu Burundi. Yavukiye mu gisagara cya Bujumbura ahitwa mu Gasenyi zone Gihosha ya kera aho benshi bitwa kwa Johnson benshi murahazi. Mu nyuma kubera intambara bahavuye bahungira ikigoma muri Tanzania mu nyuma caja kwiga muri Amerika aho umuryango wiwe waje ukomoka.
amaze guheza amashuri muri Amerika akaronka akazi ko kwigisha mu mashuri yisumbuye akarongora n'umugore w'umuganga. Uwo mugabo yahavuye yumva umuhamagaro w'Imana umuhamagarira guheba byose akagaruka mu Burundi kugira ngo afashe mu bikorwa vy'Imana no kwitaho abagowe. Ashitse Bujumbura yarahabaye arahakorera, mu nyuma yumva ko umuhamagaro wiwe udakwiye, abona ko kwimukira ruguru ahitwa mu Gisuru mu ntara ya Ruyigi ya kera kugira ngo afashe abantu nyezina batishoboye bakeneye ubufasha nyabwo. Ashitseyo yatanguye kubusa, yahereye kubusa ahunja amashamba akangaza ivyatsi n'ibisaka, abona gutanguza uwo mugambi ujanye n'ubugombe bw'Imana. Uyu musi afise amashure yubatse aho yigisha abana barenga 300 bagendana ubumuga bwo kutavuga. Abo bana akabigisha ibijanye no kuganira hakoreshejwe ubuhinga bw'abagenewe, akabigisha kandi ibijanye n'imibano, ijambo ry'Imana, imyuga hamwe no kwitwararika ibijanye n'iterambere. Igisumbirije vyose uwo mugabo Daniel Johnson akaba yarikoreye umutwaro ukomeye ugaburira abo bana bose no kubaryamika bariga bagafungura kandi bakaryama muri ico kigo nyene yubatse. Ivyo ni muri vyinshi tuza kuyaga muri kino kiganiro cyacu. Turaguha ikaze kandi murakoze cyane. Umeze neza? Yego turashima. Murasa neza cyane. Murakoze. Yego. Yes, hani kuri African TV dufite abakunzi benshi badukunda kandi badukurikirana kandi namwe bakunda, murashobora kubaramutsa. Muramutse, murakomeye. Turashima, ndaryohewe kuronka ako kanya kuyaga namwe. Yego. Yes, mvuze urumwe mu rugendo runininya rwawe ariko kandi ndabisigura mu majambo makenya, ariko kandi n'urugendo runininya rwa Daniel Johnson. Ariko mataye Daniel Johnson ninde, yakuriye he, yavukiye he? Navukiye Bujumbura nkuko bavuze, nakuriye hajya, ndi umwe mu bana indwi, je n'umwana wa gatano, bavyaye bana benshi. Kandi jewe ndashimira Imana, hafi twese turakorera Imana, turashimira Imana kuri ico kintu. Ariko nakuriye i Tanzania kuko igihe c'intambara twaragiye hanze kuruhuka gatoyi, hanyuma hakaba yakudeta baca bugara imipaka, twarabuze ingene tugaruka. Abavyeyi baca babona reka dukorera Imana muri Kigoma. Kandi nyamukuru ivyatumye dukorera Kigoma, nakuri Kigoma ni kuko papa acatangura gukorana na impunzi zari zahungiye mu makambi y'impunzi ngaha mu Kigoma, mu ntara ya Kigoma muri Tanzania. Papa urumva rero yabandanije gukorana n'abarundi n'abakongomani n'abatanzania bose. Igihe c'intambara yari muri 96 97 98 gushika 2000 combien twari hajya. Papa ariko arafasha impunzi cyane cyane no gushinga amashengero hajya. Rero nakuriye i Tanzania, hanyuma maze kugenda kwiga kaminuza university muri Amerika. Ego naragiye kwishure kwiga theology no kwiga ibindi bintu, hama ncandongora hariya nyene. Umugore wanje ni aba muri Amerika. Ariko inyuma yaho ntangura kwiyumvira kuvyerekeye umuhamagaro. Niho rero numvise umuhamagaro w'Imana kugaruka mu Burundi aho navukiye, gukorera Imana, gukorana na Eglise Emmanuel, Communauté des Églises Emmanuel ngaha mu Burundi. Ivyo rero vyatumye tugaruka muri 2012 niho twaje umuryango. Twari dufise umwana umwe igihe twaje, ubu turamaze kuvyara babiri, abandi babiri ubu 3. Yego, rero turamaze imyaka 10 ngaha, irenga 10 kuva 2012. Yes, dutangure kwanza mu ntango. Abantu benshi nizera yuko barazi izina Johnson. Benshi basanzwe bumva izina Johnson ariko ntibazi inkomoko. Kugira ngo izina Johnson mu Burundi bishinge imizi, byahereye he, byatanguye gute? Ni kuvuga sokuru yaje mu Burundi muri 1950 niho yaje mu Burundi neza na neza. Ariko yari yamaze kugenda muri Congo, yarakoreye Congo imyaka 3-4 mbere yo kuza ngaha mu Burundi. Yaje rero muri 1950 mu Burundi, yatanguje rero amashengero ya Emmanuel mu Burundi muri aka kanya. Barakoreye mu ntango mu Vugizo hariya ruguru ya Gisagara. Ariko mu nyuma leta yarabimuye hariya hepfo kwa Johnson aho iri ubu. Ariko mu ntango twarabonye ko ni ingorane, ntivyari vyiza ko Imana yabimuye. Ariko murazi mu nyuma kenshi turabona Imana irafise umugambi wayo mwiza kuturuta kudusumba twebwe. Twabonye ko barimuwe hajya ku mpamvu kuko igihe c'intambara hari benshi bahungiye. Ndazi hari abarundi benshi barahazi kwa Johnson kuko benshi bahungiye hajye mu ntambara. Ndazi sokuru yarafashije abantu benshi kuko yakambi, ndazi yari yafise abantu impunzi birenga 10,000 mu gihe c'intambara, benshi bahungiye hajye hafi na Rojanti, bari benshi cyane.
urumva rero kwa Johnson rero hitwa kwa Johnson kuri zo mpamvu yego so kuri yarahakoreye na papa ni Samuel Johnson nawe yakoreye mu Burundi imyaka myinshi naho aramaze imyaka myinshi i Tanzania yaratangiye ngaha na mama wanje yavukiye mu Burundi urumva rero n'abavyeyi biwe bari abamissionnaire muri Congo no mu Burundi yego yes mwageje kumviriza arumva yuko ari umuryango wivuga butumwa umuryango urimo abakozi b'Imana gusa ariko kandi papa yavukiye mu Burundi nawe nyene papa yavukiye muri Congo naho yakuriye mu Burundi kuko ndibaza abavyeyi biwe bari bagiye gutembera muri Congo nkameza ngahe acaravuka hajya naho bari batanguye ngaha bari mu rugendo nyene yavukiye bari mu rugendo muri Congo ariko Burundi ni muhira yego naho yavukiye muri Congo yes muri make mu Burundi ni muhira niho hari ubutaka bwanyu niho mwavukiye niho umuntu yonse niho twafata ko ni ahantu tumenyera yego yes gukurira mu Burundi gusanga wavukiye mu Burundi wasanze ari ikintu kimeze gute wakiriye gute urazi jewe nakuriye ngaha gushika ku mfise imyaka 8 niho twagiye muri Tanzania kuvuga sinshobora ko hayibuka cane cyo gituma ndazi igiswahili gusumba ariko ubu kumbure birangana ariko Burundi ni heza ndahakunda yego ni sawa ku myaka 8 ubu uravuye mu Burundi muja muri Tanzania ariko kandi umwongera kandi kuva muri Tanzania ucusubira iburaya muri Amerika yes umwana yavukiye mu Burundi no kuva ko arafise imico y'ikirundi arafise amaraso arafise ikintu cyo kumva yuko ari umurundi stili kwisanga muri Amerika ubuzima bwarakoroheye warisanze nyene nk'umunyamerika byarangoye nagiye muri kaminuza byarangoye naho ururimi nakuriye mvuga ururimi rwa Congereza na Giswahili na Kirundi buke kuko cyane Congereza kuko ururimi ntivyangoye imico nivyo byangoye cise muri kaminuza byarangoye kweri kuko naho babona ko ndasa n'abazungu bahiyo mu mutima no mu mico natandukana n'abamerikani benshi umva rero byarangoye ariko mwana yamfashije bigenda neza yego yes ukimara gushika nivuga ko secondaire amashuri mato wayize muri Tanzania secondaire muri Kenya hanyuma kaminuza muri Amerika muri kaminuza yes warumaze kuba umuyabaga umujene ameze neza afise indoto ziwe warufise indoto zimeze gute wakuze uri umwana ameze gute buryo yo nakunda sport muri secondaire narakinye rugby yes ego muri secondaire narakinye rugby cyane kuririmba je ndakunda kuririmba gose muri secondaire nari mu makorale menshi ya secondaire no mu kaminuza nari mu makorale kuririmba na quartet turi bane turirimba ibintu nk'ivyo ni ibintu nkunda kuva nkuriye kunda kuririmba gose no kuvuza gitari ibintu nk'ivyo ndabikunda cyane nari umusore akunda ibintu nk'ivyo yego yes muri ico gihe mu myaka y'ubusore yego wari umusore yumva ko afise kazoza kameze gute wari ufise umuhamagaro umeze gute kuva nkiri muto naramenye ko ngomba gukorera Imana yego narafise umuhamagaro kuva ubuto bwanje ariko sinashoboye kumenya kare ni hehe kuko urazi umuhamagaro w'Imana si ikintu uragwa n'abavyeyi tuvuge kuko umuvyeyi ntashobora gutegeka umwana ngo agire umuhamagaro kanaka oya umuhamagaro iva ku Mana cyo gituma ndashima abavyeyi banje kuko sibo bavuze ngo ni ngombwa mukora ibi ni ngombwa mu missionnaire ngaha oya baratahuye ko ni Imana ibikora baradusengera n'abavyeyi ni gusengera abana banyu abana bacu kuko Imana niyo ihereza umuhamagaro ariko maze kushika muri kaminuza no kumara kaminuza niho natanguye kwiyumvira cyane ni hehe Imana yogomba ngo ndayikorera nariyumviriye Tanzania ariko munyuma tangura kumva ko ni Burundi niho nogenda cyane kuko mukuru wanje arakorera mu Burundi yaje mu Burundi imbere imyaka 8 imbere yaje kuza mu Burundi kandi barakoreye i Bujumbura mu kuyaga nawe rero nakuyaga n'abavyeyi niho nabonye umuhamagaro ni gukorera mu Burundi yego kandi ndashimira Imana kuri ico ukiyaga n'abavyeyi ni giki catumye guhanurira cyane kuza gukorera mu Burundi nibe bintu bakubwira ko bihari mu Burundi botuma uza cyane byavuye mu biganiro nagize no mukuru wanje
kuko maze kugira uwo muhamagaro jewe mu bisanzwe jewe nkunda gukora aho mbona mpwemu y'Imana iriko irakora. Urumva rero nararavye ibikorwa biriko birakorwa i Tanzania n'ibikorwa biriko birakorwa i Burundi, mu Burundi navuze hari umuvyuro kanaka iriko iraba mu Burundi mu vy'Imana, abantu barafise sinzi ingene ibiriko biragenda. Hari ibikorwa vy'Imana biriko birakura gose mu Burundi, nivyo nabonye. Navuze reka rero nja muri ivyo nyene. Naje mu Burundi muri 2018 nkiri muri kaminuza, naje kutembera kuraba abavyeyi Kigoma, kuza mu Burundi narigiye muri Kongo kandi gatoyi. Niho rero ndibaza Imana yatangiye gukora mu mutima, kuko nabonye ibikorwa biriko birakorwa na mukuru wanje no mu ma eglise manuel mu Burundi, kuko jewe kintu kimwe yatumye mbona nogaruka mu Burundi kindi niko nabonye ibikorwa sokuru n'abavyeyi bashinze, kandi nasanze birabandanya neza. Naho sokuru aramaze gupfa, papa yaragiye, kandi hari imyaka itari mike hari oncle wanje nani papa muto yari ngaha, ariko urumva ibikorwa vy'Imana vya Manuel yari mu maboko y'abarundi nyene, kandi barabikoze neza. Abantu barezwe na sokuru na papa mu vy'impwemu, bari abizigirwa cane mu bikorwa vy'Imana. Murumva rero ngarutse ni musore nkabona ingene mukuru wanje ariko arakora, nkaraba n'ingene abarundi bagenzi banje bariko barakorera Imana. Nabonye kumbe sokuru yatanguje ikintu gikomeye cane ngaha, bituma n'abakristo b'abarundi baravyumva ko n'ibikorwa vyabo nyene. Rero jewe navuze reka nze kufatana n'uwo muhamagaro abo nyene bafise, nabafashe no gushika kure gusumba aho bari gushobora bonyene. Jewe sinaje rero nk'umuntu nka sokuru agomba kutanguza ikintu gishasha canke kutegeka abantu. Nabonye communauté des églises Manuel irakomeye, irakora neza mu vy'impwemu. Reka nze rero kuza ku ruhande rwabo kubashigikira ku muhamagaro bafise. Kandi naratangaye igihe naje mu Burundi, nasanze bafise umuhamagaro wo kushinga amashengero menshi cyane. Navuze ni sawa, reka nanje rero shigikira ico nyene. Yego, gufatana nabo mu muhamagaro. Yego. Yes, watubwiye ko ubunya wubatse kandi ufise abana batatu, ariko kandi imbere yuko wubaka umva wari umujene, umusore afise indoto ziwe, agomba kuzoba umumissionnaire, akijijwe, afise ubumana muri we. Imana yabwiye amajambo menshi atandukanye yogira ngo adashobore gushikana ubutumwa kure. Ariko rero mwene abo basore barakunda kugira ubwoba bwo kuresha. Cyagenze kutegura ngo ushobore guhura n'umugore wawe. Biragoye nyene, kuko ntushaka kurongora umuntu adafise umuhamagaro wawe, sivyo? Kuko ni kibazo, kuko umuntu arashobora kuba afise umuhamagaro wiwe hanyuma akarongora umuntu adafise uwo muhamagaro, bici bipfa aho nyene. Ni gusenga Imana cane, ico ni ikintu ca mbere. kandi yari ngombwa ndayage n'uwo musheri wanje wo ngomba kurongora cane, kuko navuze kuva ntango dutangura kumenyana kuvugana, navuze jewe ngomba gukorera Imana mu buzima bwanje n'umuhamagaro mfise. Ko mubwiye ubwa mbere? Yego, kuba ntango namubwiye uko nyene. Kandi namubwiye sinzi aho Imana izontwara, inzonshika izomuhamagara, ariko tumenye jewe ngomba menye aho hose Imana izontwara nzoyikorera, nemera ico nyene. Nawe rero namubajije, nawe ivyo muravyemera? Kuko nsishobora kuvuga ngo tuzokorera ngaha, kumbure tuzokora mu Bushinwa, kumbure tuzokorera hehe, jewe ntavyonzi. Ariko tumenye ko umuhamagaro ni gukora aho korera Imana, aho hose Imana ikurungika. Ico nico cakamaro cane gusumba ibindi. kandi Imana yamfashije. Kuko umugore wanje ndamushima gose kweri, kuko umuntu atekana, afise ubwenge bwinshi, ariko ego niwe Imana yateguye ku bwanje kweri. Ego niwe Adamu wawe, niwe Eva wawe. Yes, niwe Eva, uri Adamu nawe akaba Eva wawe kabisa. Yes, igihe cyose abakozi b'Imana baratinya cyane kuja mu rukundo.
kuko hari igihe umuntu ashobora kumukunda kubera ibishobisho kubera ko witwa umukozi w'Imana avuga ati reka ntacyo mfe kumwemera uko nyene. Imana yaragusezeraniye irakwereka ko ari wowe ukuri koko. cane ikintu namukunze ku mugore wanje niko yarakunda ijambo ry'Imana. Twese twari kw'ishuri ya Bibiliya navyo vyafashije. Turiko turiga theologie, hanyuma muri vyo kwiga theologie rero umugore wanje acara yinjira muri ivyo by'ubuganga. Ariko twese twari kw'ishuri y'abakristo nyene, navyo birafasha. Ariko ikintu namushimiye cyane n'umuntu akunda ijambo ry'Imana cane. Kandi nivyo rufatiro rwa vyose, kuko umuntu amaze gukunda ijambo ry'Imana kuruta ibindi n'umuhamagaro azovyumva, kuko azoba umuntu arumva ivyo Imana igomba. Ico nico gihambaye cane. Yes, muca murafata ingingo yo kugaruka mu Burundi. Imbere yuko mugaruka byaroroshe ko iyo ngingo ifatwa hagati yanyu ati bana ejo rero tuzofata indege tuje mu Burundi. Uwo munsi wari umeze gute? Umunsi wo kubiganira ko numufasha. Ubwa mbere novuga twararongoye kare. Rero narongoye mfise imyaka 21 na mugore afise 21, kuko twaratanguze kaminuza tukiri bato. Rero nico gituma naco ni sawa kukorera Imana gutangura hakiri kare ni vyiza. Ibintu byo guteba buma 30 combien yo ndabona wapi. Ariko nimba Imana ikakwereka uwo niwe urongora hakiri kare ni vyo vyiza. Ariko kugira ngo tuvyumve hamwe kugenda yavuye kuki ndayibaza mama Rusi umugore wanje yari yamaze kuza mu Burundi rimwe gutembera tutararongora. Tutararongorana yaje kutembera, ni kuvuga ntihari hashasha ijana kwijana kuriwe kuko yari yamaze kuhabona. Nawe yaramaze kuhaza mutazananye. Ego aje mu vyiwe. Yaje kuko twari tumaze gukundana, ariko ntitwari twagize mariage. Yaje rero gusa gutembera, kubona abavyeyi banje mwari muri fiançailles. Umva rero byarafashije. Rero tumaze gufata ingingo rero yamufashije kuko ntibyari ibintu bishashe ijana kwijana kuriwe, acaravyumva. Ariko ni sawa kuko n'ishengero twarimo baradushigikiye, bavuze ngo iwo muhamagaro nivyo ni vyiza. Mukimara gushika mu Burundi ubuzima bwaroroshe, bwaraboroheye kugira mushobore kwa d'abord kwinstara ngahanya ufata umwanya wo kuhaba. Ibintu bimwe vyari vyoroshe, ibindi vyari bigoye biravana. Hako umugore wanje ururimi rwaramugoye cane, jewe vyari vyopfuma kuko nari nzi Igiswahili. Rero cane naho nashitse harya nashoboye gutanga kuvugana n'abantu hakiri kare mu Giswahili. Ikintu cangoye ni kumenya Ikirundi, na ubu biracangora rimwe na rimwe. Uyu ni sawa. Ariko umugore wanje mu ntango byaramugoye cane kuko yaramugoye kuyaga n'abarundi nyene. Bari bamwe bazi Icongereza. Ariko ikintu kimwe cadufashije ni mukuru wanje n'umugore wiwe bari harya, baradufashije kuko twabaye i Bujumbura nka myaka 3. Rero mwabaye Bujumbura imyaka 3. Hama iciyumviro cyo kuduga mu Ruyigi mu Gisuru naho nyene kure cyane cyaje gute? Abantu benshi bari mu gisagara ca Bujumbura abayumva ko atoduga kuba ruguru, umenga ubuzima bwa ruguru buragoye, umengo burabishe cyane. Ariko umuzungu n'umunyamerika mu Burundi ntamenyereye, icumviro caje gute? Caje kuko yari vision ya communauté des Églises Emmanuel gute. Sikuvuga ngo kuza ngaha yari ivyiyumviro vyabo, ariko bari bafise vision ya buri shengero irakwiye kuvyara yindi shengero mu myaka 5. Rero baragize ico ciyumviro, bavuze ngo reka buri shengero tugerageze kubatera intege bavyara yindi, bagire multiplication mu myaka 5. Jewe rero naravye amashengero yose Emmanuel mu Burundi, navuze nimba iyi niyo ntumbero yacu, ni hehe mu gihugu amashengero yacu akiri make canke ntizirakura cane, ziracari mashasha, itarakomera mu vy'impwemu. Kandi ico ni kimwe naravye kandi ahantu haragowe gusumba, abantu baragowe gusumba ni hehe. Naravye ivyo bintu bibiri, amashengero atarakura cane n'ahantu hagoye mu gihugu. Reka nje hajya
kuko navuze ego ibujumbura sinobura ivyo nokora birahari aho hose ariko reka ngende aho hagoye gusumba kuko ibujumbura ishengero rya Manuel kushobora kuvyara yindi mu myaka 5 hari amashengero birashoboka barabishobora kuko barafise abarongozi benshi barafise uburyo buke banavuze ni hehe vyo bagore gusumba kangende hajya ngira ngo bikunde urumva rero si vision yavuye kuri jewe cyane yari vision ya communauté eko navuze muri iyo vision ya communauté ni hehe no bagirira akamaro gusumba yego birabitumye Ego. Yes, kubona ko adukurikirana muri commentaire ya munsi d'abord kugira ngo dushimire uno munyamerika yaje mu Burundi birashobora gukora ibikorwa bijambo ry'Imana hama kandi agakunda Burundi cyane gose no kumva yuko ashobora kuza akihebera ngahanye bimwe mu bikorwa byinshi wakoze ibikorwa byo gufasha abana bafite ubumuga butandukanye ugishika ngahanye ubuzima ngaha bwarose wahasanze gute uko wahibaza gute uyumvira kuzo hasanga gute hama wasanze gute imbere yo kwimuka twari tumaze kuza nka 3-4 kuhabona kuko nari mfise abagenzi mu barongozi bino ariko jewe sinagize ubwoba cane abagize ubwoba ni abagenzi banje Bujumbura nibo bagize ubwoba bavuze we kugenda kuba hiyo yo kunda ku moso turahazi ko ntara barozi bizogenda gute nta ngorane mu nsengero akibazo ntabwo wagize wewe yewe Imana yamfashije sinagize ubwoba mu kwimuka ino kweli oya rero nasanze ni sawa nta ngorane yego gusa abandi baragize ubwoba cyane ariko jewe sinagize ubwoba kweli rega umuntu avyumvise avuga ati uwo munyamahanga w'abandi aje kuba mu kumoso n'ingene mu kumoso bazi yuko bakoresha uburozi cyane ntazava bamuroga navuze uri kumwe n'Imana wotiniki angorane abamwe barahanuye yavuze basi woyimuka Igitega canke basi Ruyigi yavuze oya muhamagara wanje ni mu Gisuru hakibazo Imana iri kumwe nanje angorane yego yes kubana n'abantu hano onya byarakoroheye muri iriya myaka batangura kubona umuzungu aje kubafasha byarakoreye ko bakwizera kubwa mbere ubonye umuzungu benshi bariruka ati uyu muntu aje kuturya mu ntango hari benshi barantinya apana abantu abategetsi kuva ntango baratwakiriye neza ntangorane abategetsi ni sawa cyane kuva ntango turabashima cyane kweli kuba ku safe zone mustantere guverne bose ni sawa cyane ariko ku banyagihugu bamwe mu ntango igihe nagiye nka gutembera ku kayira kanaka nimba ndahure n'umuntu atariruka hiyo kandi naho no muhamagara wapi aragenda kenshi mu ntango byabaye nkuko nyene ariko bamaze kutangura kumenyera oya ubu ntibatinya ntangorane ariko nivyo mu ntango bavuga ngo umuzungu ararya abantu ibintu nk'ivyo ariko nasanze hari abazungu baba missionnaire bari ngaha kera ariko hari hameze imyaka nka 40 atabazungu baba ngaha cyo gituma hari generation ntibari bigeze kubona umuzungu ariko abakera bari babonye barabaye ngaha murehe yego ibikorwa byinshi byarakozwe abana benshi uno munsi barafashwa hari abana babaragi uno munsi baronse amahirwe yo kwiga hama kandi baraca ubwenge abenshi no munsi ntibatahura cyane ivy'ubumissionnaire ariko bavyumva kera mu bitabo vya kera tukumva ba Paulo n'abandi aribo bafata bakava ahantu bakagenda n'ahandi aribo bagiye kuvuga ubutumwa ariko muri iyi myaka ya vuba twabwiye tubona umumissionnaire yavuye ahantu runaka akazoza kiinstara akemera akababarana n'abantu bababaye uwo muhamagaro uwo mutima uroroshe ko uboneka sinzi biragoye rero nibaze umuhamagaro ni Imana nyene ishira mu muntu umuhamagaro uko sindatahura neza ivyo ariko rabaza yego umuhamagaro ukuba umumissionnaire abenshi ntitwari duherutse kumva umumissionnaire yoba avuye ahantu hanze cyane kure hama akaza ahantu ruguru ahantu atabuzima buhari akaza kuhatanguza ubuzima muri make akihebera vyose akihebera ubwo buzima byari vyoroshe ko umutima wawe ukurekurira kwihebera ubuzima bugoye kuko ariko navuze ngo ntibivuye kuri jewe si kuvuga ngo jewe no wishima oya
ni Imana yonyene ishira umuhamagara mu muntu, ariko novuga ko narakuriye mfise uturero twiza, akarero keza mu bavyeyi banje, sokuru wanje, nakuriye nabibonye ko bikunda, kuko mu bisanzwe kukurira uri umwana w'umumisiyonere si ikintu coroshe, kuko umenya umumisiyonere kenshi ni ubuzima bugoye, kandi hari abamisiyonere usanga abana babo ntibakura neza. Jewe narafise abagenzi b'abana b'abamisiyonere usanga barahevye ivy'Imana kuko babona abavyeyi banje bamfashe nabi, umuhamagaro w'Imana yatumye jewe mbaho nabi, baca baridoga ku Mana kubera umuhamagaro w'abavyeyi. Jewe ndashima abavyeyi banje kuko ingene babaye abamisiyonere mu buryo bwiza, n'abana babo bose barakunda Imana, n'abana babo bose barakorera Imana. Urumva ndafise abavukanyi banje barakora Imana hirya no hino mw'isi yose, ni mugisha w'Imana. Rero jewe nakuri novuga ko byose biva ku Mana, ariko narakuriye mfise akarero keza cane mu bavyeyi banje, ingene Imana naho ohura n'ikibazo uri mukozi w'Imana, Imana izogushoboza muri ivyo bibazo nyene, kuko n'ibikorwa vyayo kandi iragushoboza mu bikorwa vyayo nyene. Rero nivyo nyene noshima nyene. Yes. Turashani ngaha nyene ugishika mu Gisuru. Imigambi wari ufise yihuta yaba y'ibintu uzokora yari iyihe? Mbega warayikotse? Ikintu ca mbere canke ikintu natanguriyeko. Ego. Ikintu canzanye ni kufasha gushinga amashengero, nivyo rero vyanzanye, kandi turamaze kubikora kenshi, turagenda turafasha amashengero ahari kugira ngo bavyare ayandi mashengero, turabashigikira ibintu nk'ivyo, kandi turamaze gufasha kuvyara amashengero zirenga 10, ni mu 16 wiko 17 kuva izo myaka 10 tubaye. Hari amashengero kuva ku mwaka muravyara ishengero canke irenga imwe canke zibiri, ibintu nk'ivyo. Ariko urumva si jewe ndabikora, ndiko ndashigikira amashengero yino kugira ngo bavyare. Urumva rero ico ni kimwe, kandi nico gikuru tuvuga, ko nico cakuzanye. Kandi no kwigisha ijambo ry'Imana kwa Mungu, buri kwa Mungu ndagendera yindi shengero ndasigura, ndayagisha ibintu nk'ivyo, canke ndashigikira amaseminere, turarungika abandi bakozi b'Imana kugira amaseminere hirya no hino mu vy'ijambo ry'Imana. Ico ni gikuru, ariko maze gushika niho nabonye hari n'ibindi nokora hampande y'ivyo. Nibe bintu ugishika hano nyine uravuga ati ha hantu burya haramera, ashobora kuhakora n'ibindi imigambi yaciyiza mu nyuma yari iyi wabonye ko wokora? Kuva ntango naragombye kuronka ahantu hatari hato, kuko kuva ubwana bwanje narakunze ubworozi no kurima, rero nico gituma n'ibintu nkunda gusa. N'ubworozi no kurima wabikunze gute? Kandi sinzi muri Amerika ubwana bwanje muri Tanzania narakunda korora ibintu, urumva rero ni ibintu nkunda. Kandi navuze nimba ubuzima bw'abantu ino bose bararima, ni vyiza ntahure ubuzima bwabo, ni vyiza ntahure ingorane zabo, kandi nzozitahura nimba ndakora ibikorwa nkabo. Nico gituma navuze ndeka tukore ibintu vyo kurima, kuko nasanze umurimyi kiramugora kupima ikintu gishasha. Kumbure hari ikintu co mufasha, ariko arafise ubwoba kukigerageza, kuko nimba arakigerageza bikanka, umwimbu wiwe irapfa, ni kuvuga ntaronka ikintu, ubuzima bwica bigira ingorane. Nta reserve afise mu bindi mvugo mu buzima bwiwe, nta kintu yabitse gufasha igihe umwimbu wanse. Rero navuze nimba jewe ndashobora kupima ibintu, kugerageza ibintu, nkafata iryo riske kuri jewe, nimba ikintu kigakunda barashobora kuvuga ngo uyo yabipimye vyakunze, reka nanje mpime. Ariko ushitse ahantu ucavuga ngo wewe murimye pima ibi nivyo bigenda neza, ariko ntiyabibonye n'amaso yiwe ko wewe wabipimye kwanza, wewe uriko uramutera mu ngorane, kuko birashobora kwanka, hanyuma wewe wamuteye mu kinogo kirekire. Umva rero nico gituma navuze oya ivyo byo kurima ndategereza kubikora, kuko ngomba na jewe ndatahura uko bakora, ntahure n'ivyo bahura, ibibazo bahura navyo, kugira ngo ndashobore kubafasha kubatorera inyishu buke buke,
kuko ndabibonye nkuko babibona. Ivyumviro nk'ivyo nivyo byazanye ivyo bintu byo kurima n'ubworozi. Yego. Aho uraja mu murima ugakubita isuka? Si kenshi, mu ntango rimwe na rimwe. Ubu rero turafise abakozi benshi dufasha amanyeshengero bamwe kuronka akazi imisi ngahe, hanyuma tukafasha abandi kuronka akazi imisi mikeya nk'ivyo. Uburimyi n'ubworozi nivyo wari usanzwe ukunda, wakuze ukunda cyane gose. Ariko kandi twabonye abana bagendana ubumuga bwo kutavuga. Icyumviro cyo gufasha abo bana naco nyene caje mu ntango tushitse ngaha. Ariko sivyo byatuzanye. Dushitse ngaha navuganye n'umusantere wa kera acambwira ko hari abaragi benshi, kuko igihe nabonanye na musantere namubwiye communautaire twarababwiye communautaire ikora ibi nibi na kandi kimwe twakoze tukora kuva kera ni ishure ry'abaragi nyene ry'abatavuga batumva. Kuko papa yagitanguje muri Ibujumbura muri 1983 gutyo. Rero yumvise ko twari dufise ishure hariya, urya musantere nyene yavuze na ino turabafise abaragi benshi. Rero amaze kumpa ico ciyumviro navuze reka tusisuzume. Twatangwe rero gusuzuma hafi na hafi ngaha twasanze ni benshi cyane. Rero tuca tuvuga ico ni kibazo, kandi ikibazo gikomeye kuko umwana akuriye ari muragi ntiyigeze kugenda ku ishure, ntamenya n'izina ryiwe, ntayaga abavyeyi biwe ntibashobora kumubwira ikintu, ntashobora kwagura ivyiyumviro kuko nta uburyo yo kugira communication abagenzi agira. Ego aravugana mu bintu bigufi cyane, ariko ntashobora kuyaga neza kumutahura. Rero navuze kandi kirusha ivyo byose, navuze abo bantu barashobora kumenya ubutumwa bwiza gute, uwo mwana wamubwira ivya Yesu gute kandi udashoboye kuyaga nawe. Rero abo barakeneye gufashwa rwose, kuko ibikorwa vy'Imana vyo kubwira abantu bose ubutumwa bwiza kuri bo ntibikunda badafise ishuri. Rero nico gituma navuze oya ni ngombwa, kandi tumaze kubona ko ni benshi tuvuze ntitwobarungika hari Ibujumbura, kuko ishuri ntiyoshobora kubakira bose, kuko ni benshi cyane ino. Reka dushinga ishami iryo shure ngaha yige hafi buke. Ivyo vyabizanye rero ubu dufise benshi cyane, abana 310 aha kw'ishure, bose n'abaragi bavuka ngaha nyene. Hafi bose ni mu Kumoso nyene, hari bake baba kure gatoyi, ariko nka 95% n'abanyakumoso nyene gusa. Kandi bose n'abaragi. Yes, ni igikorwa ciza kandi citeka. Ariko kandi iyo muri ivyo bikorwa uno munsi zihe nyungu wabonye zo kuba abo bana uno munsi hari abana biga, hari abana uno munsi bafise ingene bayaga n'abandi bagenzi babo, hari akamaro kavyo mbere kubona? Barahinduka cyane, abo bana barahinduka cyane, kuko kenshi igihe turabatora mu mihana, turababona mu mihana, uraravye mu maso bafise ubwoba, bafise ishavu, bafise n'umubabaro tuvuga. Kuko urababona mu maso ntibameze neza, kuko ntibashobora guserura iciyumviro, ntibafise abagenzi, urumva bari sinzi ingene yo kubivuga, barugaye, baboshwe nyene, kuko mu buzima ntimeze neza kuri bo. Ariko ndavye ifoto twabafotoye igihe tubatora mu mihana, hanyuma inyuma y'umwaka umwe canke basa amezi 6 barahindutse cyane kenshi, kuko baruguruye ibindi mvugo. Ubu baramenya izina bitwande, barafise abagenzi, bafise abarezi canke abigisha babakunda. Birabahindura gose, kandi n'abavyeyi barabishima. Mu ntango byaratugoye, kuko kenshi bavuga umuragi arasho kwiga kweli, baragira amakenga. Ariko ubu kuko turamaze imyaka 7 ariko turabikora, uyu n'umwaka 8, ubu iramenyekana, barabishima cyane, kuko barabona mu vy'ukuri abo bana barafise ubwenge, barafise gusa ikimuga kibabuza kwiga mu mashure yasanzwe. Niyo ngorane rero. Irabahindura gose. Yes, kuko barakumviriza, barumva kuvuga ikirundi neza, barumva kukivuga neza. Byaroroshe kugira ngo umenye ikirundi, ko abantu benshi yarangoye
kuko nari nzi igiswahili gusumba Mhm. icongereza, rero kugira ngo mvuge mu kirundi byarangoye, ariko cane cane maze gushika ngaha niho nabonye ko oya ivyo bintu ni ngombwa ndashiremo imwete wo kumenya neza ikirundi, kuko Bujumbura naco kuyaga na benshi mu Kiswahili, nari nzi Kirundi buke buke i Bujumbura, ariko nshitse ngaha niho rero navuze reka nshiremo umwete n'inguvu, kuko ino nta Giswahili bazi. ino si cane, bamwe barabizi kuko Tanzania, ariko sico kimwe ni Bujumbura. Rero nico gituma navuze ni ngombwa menye ikirundi, kandi ni ngombwa nsigure ngishije mu Gimana mu Kirundi. Nico gituma rero natangiye gushira inguvu muri vyo. Ndafise umugenzi yamfashije muri aka kanya, kuko navuze kugira ngo menye ikirundi reka kwanza mpebe igiswahili, kuko igiswahili cari nk'igiti ngenderako gifasha. Navuze ico ni ngombwa ndagihebe, reka nsubira inyuma nkoresha icongereza, hanyuma umugenzi wanje aberera sho kusobanura mw'ishengero, basi reka nsigure mu congereza, mugenzi wanje ayishire mu kirundi, kuko muri ubwo buryo niho nzoshira ni focus canke inguvu zanje mu kirundi nyene, nkuko ndavuga mu congereza nzovyumva ko irasubirwamo mu kirundi, ibyo bizomfasha. Kandi nakoresha ijambo Gimana cane, ngasoma mu kirundi, ngasoma mu congereza cane, navyo nyene rero byatanga kumfasha. Maze guheba igiswahili, gukoresha igiswahili cane, nivyo rero byamfashe kugira intambuko canke gutera imbere mu bintu by'ikirundi. Ururimi rw'ikirundi wagumvise gute? Kiragoye, ariko ni sawa, ni ururimi rwiza, imeze neza, ariko ikintu kigoye mu kirundi ni kuvuga ibintu vyabaye past tense, kahise nivyo bigoye, kuko amaverbe mu congereza biga verb zirahinduka cane. Ijambo mubona muri future, mu present canke future itandukana cane muri past, mu kera, mu ivyabaye. Rero nivyo vyangoye cane, kushobora gutanga inkuru y'ibintu vyabaye ejo. Ati yaraje, ego urumva ati yaraje, ego nzoza naraje, urumva ntibisa. Ico kintu carangoye gose, ariko ubu biriko kuko Giswahili suko nyene, suko bimeze, irahinduka gatoya, amekuja, atakuja. Urumva ni prefix, nivyo bambere bihinduka, ariko canyuma ntihinduka. Mu Kirundi byose birahinduka. Kirundi rero kuri ico kintu carangoye gose, ariko warabimenye, ubu birinjira buke buke. Biriko biraza buke, ariko ndacavuga amakosa rimwe na rimwe, ariko birahera buke buke. Abantu bako barakumviriza nta kintu kimwe batumvise mu byo wavuze, bizohera buke buke. Uramaze kumenya n'imigani y'ikirundi? Mbwira umugani umwe uzi w'ikirundi. Si nyinshi. Urusato ibyo sinivuka neza, zirahari, reka niyumvire. Kuko ni urusato rwa nani ifuka batano, hari ubumwe urusato rw'imbaragasa, yego, ifuka batano. Hariyo zindi hafi mu mutwe ndazibagira, ariko hari zimwe ndazizi, ariko si cane. Hari igihe ndazumva, ndasaba abantu kumfasha kuzitahura, kuko bahagusigurira. Okay. Urusato rw'imbaragasa rw'ifuka batanu, gerageza usigure uwo mugani. Ico ndagitahura kuko ivuga ngo ahari ubumwe naho hari akantu gatoya karakwira abantu benshi, ni kuvuga nimbo gwanira ku kantu gatoya, kuko hariho ubumwe, ni kuvuga irakwira, naho ni bike. Aho ni nko uvuga ati bikehanira bankana, urawutahura? Bikehanira bankana, gerageza usigure uwo mugani. Bikehanira abankana. Kirangoye. Gerageza yumvire neza. Gukehanira nico utatahura. Gukehanira. Gukeha ni nko kuvuga biba bike. Gukeha, yes. Bike bikehanira abantu ntibumvikana, ni ikinyuranye ciyo yindi. Yes, voilà, yes, ico gishobora. Yakiyanye nico ni nk'umugani nk'icitiranwa c'urya mugani wundi. Urumva ko ari ico kimwe. Iyo abantu bankana rero, y'abantu bankana, abantu twaduke kabisa, ebana kabisa turabaduke kweri. Ariko iyo hari urukundo, ivyo bike murabisangira, mwumva yuko muguwe neza, bimeze neza. Yes, uno munsi waronse umuhamagaro
nko kuba umumishoneri. Abamishoneri twabumva mu bitabo tukumva bamwe bariko biga ibijanye no kuzoba abamishoneri, ariko ikintu abantu benshi batazi, ubumishoneri biroroshe mu mutima kumva kurekura, kuko aha hanze hari ubuzima buryoshe abajene bajamwo bakanywa inzoga bagasohokana n'abakobwa bakaja mu bundi buzima wabona ko buryoshe cyane. Muri cya gihe wari ukiri umusore byaroroshe kumva yuko ubona bagenzi bawe basohoka barya ubuzima kabisa, ukabona ko ego vraiment umusore byari byoroshe kubiheba nawe. Murazi kuko narezwe na abavyeyi bakunda Imana, ivyo bintu ntivyangoye cane kuko nakuriye menya ko ndashaka kunezereza Imana mu bintu byose nkora. Urumva rero kuri ico ntivyangoye cane, gusa cane cane ikintu gifasha umuntu kuvyemera guheba bimwe akavyakira ibindi ni imirongozi Bibiliya, kuko ijambo ry'Imana ivuga ngo naho umuntu yunguka isi yose akatakaza ubugingo bwiwe vyoba ubusa. Kuvuga iki, hari ubundi buzima buruta ubwo tubona. Umuntu amaze kumenya akara nkunda gutanga ni nimba hari umuntu abangaha mu Gisuru, hanyuma ibujumbura baramubwira ngo hari iragi ufise, gendayo uitore, sivyo? Ariko nta kintu afise atari ikinga. Aravuga reka ngende kuko iragi irahambaye cyane, ni iragi nini cyane, reka ngende. Acaratangura rero nikinga kugenda ibujumbura, biraruhisha, ariko kubera iryo ragi yasezeraniwe aravyemera kwihangana urwo rugendo. Kandi kumbure ashitse nka Muramvya basi ikinga irapfa, iramufanya mu nzira, mbega yorira ko kinga yapfuye canke yoshavura ko kinga yapfuye? Oya, ndazi ko yogenda anezerewe, azobandanya n'amaguru kuko arazi ko agira shike, kandi iragi agiye gutora ya mamiliyade bizotuma aribagira n'ivyo vyose yayihanganye n'uburuhe afise, nta ngorane kuko arazi hari ico yagiye kurondera. Ubutumwa bwize nuko nyene rero turi aha mw'isi dufise iragi ikomeye cane iri imbere yacu Imana yadusezeraniye. Rero uburuhe tugira ubu, ibintu twihangana ubu, ntaco bitwaye kuko ivyo turindiriye canke ivyo tugiye kuhabwa bizotuma n'imibabaro yose mw'isi nta ngorane. Ndavuga ngo nta ngorane. Yes, abantu canke umugambi canke igikorwa nyezina ciza cyabereye mu Burundi cyahereye kuri sokuru wawe, amakiri asubira kuri papa wawe. Uno munsi ni wowe ugezweko nk'umwuzukuru, ni uri kurakora igikorwa. Ariko mbega na mukuru wanje na mukuru wawe kandi ariko kandi mbega hamwe uno munsi wokura ugasaza ejo canke hirya yejo, mbega imigambi yawe ntiwahagarikira ngaha nyene? Nibaza ntiwohagarika kuko ikintu kimwe nkuko navuze mu ntango cangyoheye igihe naje nk'umusore, nabonye abantu barezwe na papa na sakuru bari abizigirwa, barabandanye ku kivi nkuko sokuru yakoze mu kivi, kandi barakorera Imana neza. Ni kuvuga Imana yazigamye ivyo bikorwa nyene, ikoresheje abantu ngaha nyene nta ngorane, kuko mu Mana twese Imana irakoresha abantu bose ishaka. Rero ndewe ndazi igihe jewe nzoba mbandanye canke taha iwacu mw'ijuru nta ngorane, ndazi ibikorwa bizobandanya kuko hari abantu b'Imana bazobandanye kubikora. Ntabwo bufise bwo gupfa hama kandi ibikorwa bikazoca bisenyuka. Oya, ndazi kuko ivyo natanguje, ivyo ndiko ndakorana iruhande rwa Communauté des Églises Emmanuel. Urumva si jewe nyene, si jewe ubwanje, yego hari vyinshi ndiko ndakora, ariko turakorana na communauté imeze neza, kandi hari abantu turiko turarera mu vy'impwemu, hari abantu dukorana hafi. Urumva nta ngorane. Igihugu kuko ni ikintu kinini kinsumba jewe, urumva si ikintu gihagarara ku mugongo wanje gusa,
oya ni ibintu vy'Imana nyene rero Imana ntishobora kwemera ibintu vyayo ipfe ubusa wow oya jewe yego nzokora Imana umwete wanje wose aho Imana izongeza Mm. akibazo yego yego igihugu c'u Burundi wakibonye gute mu bijanye n'iterambere canke ibikorwa vy'iterambere ndibaza abantu b'abarundi barafise umwete mwinshi ico ni ikintu gishimishije cane jewe ndavye nka ingene abatanzania bameze ingene abarundi bameze abarundi ni abantu bakora cane barafise umwete mwinshi Mm. wo gukora kandi ni ikintu gikwiye gushimwa cane ariko biragoye ubuzima buragoye Yego. abantu bagumye mu buzima bwo kurima gusa badafise reserve ibafasha igihe ikirere itariko iragwa. igahinduka Yeah. umwimbu itaboneka Mm. bazoguma mu ngorane rero nico gituma ni kugerageza ni gusenga Imana Yego. hari vyinshi bituma imigambi y'abantu bipfa kandi bimwe ni ivy'impwemu nyene Yego. hari benshi baracari mu ngeso zitari vyo nico gituma ibikorwa vy'Imana nivyo bihambaye gusumba ego ibyo bikorwa vy'iterambere birahambaye Mm. ariko n'ikintu c'impwemu nico gihambaye no gusumba kuko umuntu akaronka amahirwe y'umwimbu mwiza hanyuma nimba aragenda kubimara mu nzoga Mhm. wiki aba bana biwe bakaguma bari mu ngorane mu nzara baragwara acarasubira inyuma kubera ingwara Mm. umuti irazimvye urumva ivyo vyose bizanana n'ingeso ziwe mbi Mm. ariko umaze kutahuza umuntu kumufasha gutahura ubutumwa bwiza niyo terambere yiwe nke aronka Imana ikamuhezagire umwimbu wiwe arashobora gutera imbere basi buke buke muri vyo nyene kuko ntagiye konona ivyo bintu mu bindi bintu bitari ivyo Mm. ico gituma ubuvuzi bw'ivyo mu mutima ni ibintu bihambaye cane igikorwa c'ishengero ni ikintu gihambaye gose Mm. kuko irafasha ubuzima bw'umuntu kugenda neza buke buke yego turi mu gihe isi iriko iratera imbere isi Yego. iriko iraba develope ku rugezo rudasanzwe duhereye iwanyu muri Amerika ndetse n'ahandi hose ku migabane igiye itandukanye no musi isi iriko iratera imbere aho Yego. ivyaha bikomeza kwiyongera bikaba vyinshi aho uno musi ushobora gusanga abantu baryamana bahuje ibitsina abantu baja mu ngeso zitandukanye mbi kwiyanduza mu ngeso zitandukanye uno musi ntabwo bufise yuko isi ishobora kumera nka Sodomu na Gomora biramaze kuba mu bihugu nka aho nkomoka muri Amerika biramaze kuba harameze nabi yego hari iterambere kanaka ariko hariho n'ingeso mbi nyinshi bitera ingorane bituma jewe ndazi nimba nk'Amerika irabandanye muri iyo nzira irimo izosambuka nyene mu myaka za mbere kuko bamaze kwinjira muri ivyo bintu bidahimbaza Imana iherezo yavyo ni gusambuka nyene ariko ndafise ivyizigiro ubu ni mitende abo bari mu burongozi bw'igihugu c'Amerika ubu ni mitende ndabona ku bintu vy'Imana gusumba kera kuri ico ndabishima ariko biragoye hari igihe iterambere irazana no gusubira inyuma mu bintu vy'impwemu birashika nico gituma ndibaza n'abarundi boba maso igihe iterambere rirashika bareke guheba Imana kuko hari ibihugu biteye imbere bimaze gutera imbere baca baribagira Imana bica bituma bigiye mu kazoza kabo bizosubira kwanka kandi nkuko biriko biragenda muri Amerika n'ahandi yego turi mu gihe kandi aho hari muri bino bihugu vyacu nyine aho usanga hari ibihugu bugara amasengero bakugara amashengero menshi hariya bakahugara hariya bakahugara nubona yuko ikanguru canke ijambo ry'Imana rizoba risubira inyuma muri bino bihugu vyo mu karere k'iwacu sinzi gusa jewe ndashima ko ubu amashengero arakora ni sawa mu Burundi kuranka uwidegemvyo wo gukorera Imana ni sawa ni vyiza yo gushinga amashengero ni sawa ego amategeko arumvikana rimwe na rimwe hari amategeko arumvikana yo gushira distance kanaka hagati y'ishengero n'iyindi kugira ngo ntiba induru ntibagorane ivyo birumvikana ariko ndashima ko barareka abantu basenga ko nibihambaye cane ego kuko hari ibindi bihugu badafise ubwo bidegemvyo wo gusenga aho bashaka ni kibazo igihugu gitanguye kugara amashengero aho onya
haba rero kazoza kameze gute canke haba ari iterambere nyene kugira ngo abantu musengane ntimusubire kuza muratera akajagari mu gihugu. sinzi sinzi kuri ico sindatahura kumbura ikibazo neza. Hariho ibihugu usanga barugaye amasengero amwe amwe canke ntibabaha uburenganzira bwo gusenga uko bisanzuye canke kubera ko ari amasengero naho ugasanga bayugaye. Ivyo onye burya si iterambere koko? Ndibaza si vyiza kuko iterambere y'umuntu bihera ku mutima wiwe, atahura ukuri, atahura ibihambaye mu buzima. Niho rero ni fondation y'iterambere kenshi ni vy'umutima nyene. Ego yes, mu gusozera ikiganiro cacu uyu mwaka nyene watewe iteka na nyene cubahiro umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ego aho nyene wavyakiriye gute kwanza umvise ko mutamaza kuza gukura? Twarashimiye cyane, turashimiye kweri. Ukiri ngaho nyene ataraza wari wumva gute aho umukuru w'igihugu aza kuza kukuraba aho usanzwe ukorera ibikorwa vyawe bitandukanye wumva ari ibintu bimeze gute? Hari polisi ndatahura n'ikibazo wiyumva gute umukuru w'igihugu azoza kuraba ibikorwa vy'iwawe imbere yuko aza nimba azoza ejo uno musi mwijoro ariko wiyumva gute? Ego byaranteye ubwoba buke kuko kwakira umuntu witeka cyane biragoye, ariko narabishimye kandi ndashima nabo dukorana kuko yajoro twarakoze cyane kugira ngo tugerageze gutegura neza. Ego kuko kenshi ntibashaka kukubwira hakiri kare cyane, barakubwira hafi n'umunsi wa hafi cyane rero, ariko birumvikana umuntu yogira ubwoba ni ngombwa gatoyi, ariko ni kubishima nyene kuko niteka idasanzwe. Ego akimara gushika muri imwe mu bikorwa vyawe yaragukeje yabwiye amajambo menshi atandukanye meza. Nibe bintu wibuka uvuga ati vraiment wow Burundi wese umukuru w'igihugu ciza kuko ashigikira abantu? Ego twarashimiye cyane kuko imbere igihe twaravye nka projet ya tomate nabonye ko arabitahura neza, nawe ararima itomate mu buryo bwiza no kudusumba nibaza, ariko yarashoboye kumbwira ivyiyumviro na twarayaze ivyo kurima hagyavuze, yaratanze iciyumviro ko kumbure harashushe cyane toraba ingene shobora kugabanya ubushuhe mu murima wa tomate. Ibintu nk'ivyo yaramfashije ivyiyumviro akantera intege, yarabishimiye vuze ngo ivyo mukora ni sawa byiza mushishikare, ariko n'impanuro yaritanze turabishimiye cyane kuko nabona ko arabitaho ivyo bintu neza. Ikindi igihe twari kw'ishure ego yarashimiye cyane, abonye ingene aba bana barafashwa, abo bana bakaronka agateka yo kwiga nk'abandi no kubaho neza nk'abandi. Ndazi yarabishimiye cyane kandi yarabishimiye no kudushigikira, twabibonye yadushigikiye yaduhaye ibigori yo kufasha kubagaburira kuko yabonye ko n'umutwaro udasanzwe kubagaburira iminsi yose. Rero ubwo twabishimiye. Dusozera kuri ico kintu nyene cy'ibintu bagaburira n'abana barenga 300. Ego aro kandi hari n'abandi bantu bo ku ruhande musanzwe mufasha, biroroha cyane umutwaro wo kubagaburira uba umutwaro muze gute? Cyangwa hari abantu babashigikira murafise ama ONG abahamahera abashigikira? Ntibyoroshe, hari abagenzi banje bamwe si ONG oya nta ONG dufise, ariko n'abagenzi bamwe ubwa mbere ndasenga Imana kuko Imana niyo ishira ku umutima w'umuntu kufasha. Ego rero ndasengera Imana, hanyuma igihe Imana irakora mu mitima y'abagenzi banje bashobora kunshigikira, hari igihe baranshigikira, hari igihe turabura ravana ni kukora ivyo nyene Imana idushoboza, ni kwizigira Imana. Ariko adukurikirana hano dushoboye gusozera ikiganiro cacu yari Daniel Johnson, umwe mu bagabo novuga aba Barundi, ubunyura umurundi ngira ntabwe n'igihugu mfise, ariko mu mutima ego navuga n'umurundi. Ntabwe n'igihugu ufise oya, ariko mu mutima uri umurundi. Ego kandi twese ubu turagufata nk'umurundi. Ego rero sonye n'icubahiro kugira ngo ashobore guha ubwene gihugu ubu Burundi koko abushitse navyiyumviriye ko tuzobiraba. Ego urashaka kugira ubwene gihugu bw'u Burundi? Kumbure ego ndiko ndavyiyumvira, ndibaza vyo bari vyiza. Ego yes, nibaza yuko n'abarundi bifuza yuko twomakira mu muryango w'abarundi mashogera muri komate yabo munsi amakara tumwakire mu muryango wacu yitwa umurundi, kuko urumva n'abana bavukiye ngahanya abo bo n'abarundi uko bavukiye ku butaka bwacu, urumva ko nabo ngahanyiri wacu. Daniel turagushimiye cyane, murakoze, wakoze kukanya washoboye kuduhereza.
Ego nizera ko n'abantu bakunzi bacu banezerewe kuvyuvyo wabafashije ndetse n'ibiyago vyinshi. Ego yes, merci beaucoup mugiye musaba dukurikiranye rero kandi hama kandi tubategurira n'ikindi kiganiro ciza kwijanye n'ibikorwa asanzwe atungana hano onyo turabe bega uyu masaza atunze mu byo korora ndetse n'uburimwi vyose tuza kuboneraho vyinshi bitandukanye. Merci beaucoup bose badukurikiranye.